Yes, bakunzi b'ibiganiro bica kuri Indundi TV mu nkundire ndabahe mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'umwe wese ahaherereye. Turabakunda cyane, uyu ni wa mwanya mwiza wo gukurikirana ikiganiro Weekly News, ikiganiro kibazanira amakuru aba yanditswe kuri website yacu iyindwi yose. Ndabibutsa yuko ari indundi.com. Reka duhere ku nkuru ya mbere ati umugozi wo mwizosi wa Satubi wateje uruhagarara. Rero ni Satubi ushoboye kugerageza kuraba kuri iyo nkuru yacu ugerageje kuyisoma bariko ravuga cyane kuri uwo mugozi wa Satubi wagiye uraboneka kenshi aho wabona umugozi umwe ubona washoye kwambara Kentp ubundi ukabona kandi n'ubacungera bajya bitamwe n'aba bodyguard ukabona nyene kandi wa mugozi muri ryabara nyene ni umugozi wo bita karvati nofu rero bamwe bati mbega uwo mugozi niwe baba bafise muri impaya byo bimeze gute. Ni inkuru rero yagiye iravugwa cyane ugerageje kuraba no kuri ayo mafoto urabona neza yuko ari umugozi umwe ubandanya uriko uragaruka. Ni mu gihe Sasubi bivugwa yuko ari umugwizatunga muri kino gihe asanzwe afise agence ifasha abantu mu byo kwiyunguruza mugabo rero akibaza byo bimeze gute byo byagenze gute kugira uwo mugozi iyo karvati bagume bariko barayisangira. Ni bimwe rero banshi bagiye baravuga ariko kandi nawe uri kuradukurikirana ugerageje kuraba aya mafoto ubibona gute ubivuga kwiki. Iyi nkuru ikaba yashoye kwandikwa na Nicole. Yes, tubandanye n'amakuru yacu ati Auguste yihojeje video ahitamwo gukorana na Mike. Auguste ni umuririmbyi asanzwe akorera ibikorwa byiwe neza na neza muri Amerika. Yari yemereye abakunzi biwe yuko ategerezwa kurekura indirimbo yiwe yise Nyamwigendako akaca yirekurira video ngo kubera ngo ikirere kitari kimeze neza yahavuye areka gukora iyo video. Mugabo rero ngo mukurindira yabwira abakunzi biwe yuko afite indirimbo nshasha agiye kurekura nayo ikaba byabonetse ari kumwe na Mike muzi yuko yahora akorera muri Bantu Boy mugabo ubu nawe nyene abarizwa muri Canada. Ni Auguste rero bitatevye yaciye arekura iyo ndirimbo yiwe muri beza rero ngo mubandanye muko murarindira ngo Nyamwigendako ngo ntarabivamwo vuba azoca arekura ngo masanamu ya Nyamwigendako. Ego tubandanye n'amakuru yacu. DJ Ira yahimbaje amezi 5 ahawe ububasha bwo kwitwa umwana w'Imana. DJ Ira urazuko ari umu DJ w'umurundi mugabo yakunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Ngo arashima cyane ku mafoto yashoye gushira kuri Instagram yiwe isanzwe ikurikiranwa hafi n'abantu 200,000 yashize ko rero bamenyesha ukuntu aryohewe kuba yarakiriye agakiza. Benshi rero bashoboye kwandika ngaho kuri commentaire kuri post yiwe batavyumva ukuntu umuntu ashaka kwitwa ari umu DJ kandi akaba yashoboye kwakira agakiza. Kubwiwe rero ngo arabiryohererwa kuba yitwa umwana w'Imana, kuba yashoboye no kubishira ku mbuga ni kugira abisangize n'abandi bose bamenye neza yuko ari umukristo. Ni DJ Ira umurundi mugabo akorera cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Gira icyo mubwiye ngaho ugerageje kuraba ayo mafoto mbega na wewe uramaze kwakira ako gakiza canke wewe uvyumva gute? Umu DJ akaba yitwa yuko ari umukristo. Yes, tubandanya n'amakuru yacu ndanakwibutsa yuko inkuru ya DJ Ira yanditswe na Nicole. Yoba ariko rabo ya Big Fizzo na Kingorongoro aho ni mu gihe hari amafoto ya bandanije ariko araboneka mwe na Kingorongoro nyene ayishize ko ifoto ya Big Fizzo. Big Fizzo yagiye ngaho arashira ko commentaire ati usohore ico kintu. Rero twibaze yuko yoba ariko rabo iri kwirategurwa
kwa Kingorongoro kuko ubu muri no misi urabona ko na Kingorongoro abandanya ariko aramushira kuri WhatsApp yiwe akamushira kuri profile ndetse no kuri Instagram yiwe akamushira ko Big Fizzo twizera neza yuko coba ari ikintu gishasha ni mu gihe abakunzi ba Big Fizzo bari barindiriye indirimbo ya rap ndetse na manager wiwe bazi yuko yabishize ko ati rap iriko iramota twizera neza yuko nimba ari iyo ndirimbo baba bagira bakorane na Kingorongoro yoba ari umudio wa rap baba bagira abarekure ivyo rero nukubandana turiko turarindira tumenye byinshi niyamara gusohoka tubibutsa yuko ubu Big Fizzo atabarizwa mu gihugu c'u Burundi. Yes, tubandanye n'amakuru yacu aba DJ babiri b'abarundi nibo bazokwakira Christophe na Radaman mu Bufaransa abo baririmbyi babiri b'abanyarwanda urumva yuko bagira baje mu gihugu cy'u Bufaransa ico giteramo naco bariko baragitegura umunsi wahariwe umukenyezi kw'isi yose naye kaba ari gerekerezo ry'umunani ukwezi kwa gatatu niho bazoba biberenga mu Bufaransa aba DJ babiri rero bazobakira ni DJ Bobo na DJ Saido muzi ko araba DJ b'abarundi babikora neza cyane ngaho mu Bufaransa ikaba atari abo bazoba bakiriye ubwa mbere n'aba DJ bama bariko barakira abaririmbyi bo muri aka karere aho turavuga nka Sauti Sol aho turavuga Chameleone bose rero iyo bashitse ngaho mu Bufaransa urumva neza yuko ari bo bama babikora neza. Ego tubandanye n'amakuru yacu ndanakubwira yuko niyo nkuru y'aba DJ yanditswe na Yanikuru asanzwe akorera nganyene kuri Indundi tubandanye n'amakuru yacu ati Mukombozi avuze ivyemeza Satubi kwatari umurundi iryo bombora rero iryo Mukombozi na Satubi ryatanguye kwa Mr Champagne kuko yararekuye indirimbo yitwa Akajala ariko indirimbo yitwa Akajala umwe mu bakundi b'umuziki ngaho nyene ku mbuga ngurukana bumenyi acashira ko yuko ari indirimbo ngo mwene izi ndirimbo ngo nizo zituma abarundi mudashika kure aho rero Satubi yaciye aja munsi ati abo sabarundi amaze kwandika rero iryo jambo havuyemo amajambo menshi cyane kuko Mr Champagne wewe yaciye agerageza kugira ica mubwiye Satubi ngo nareke kugucanishamwo abaririmbyi yamara ngo nabandanye akora akazi kiwe kuko iterambere ni ry'umuntu araba ngo nibaraba ngo igihugu ngo usanzwe uvamwo aho rero Mukombozi nawe nyene niyihanganye yaciye aza ngaho nyene ati ngo mbega kuba Satubi ati yizi ngo nico gituma ashobora gucanishamwo no kuvuga ngo abandi ngo nabanyamahanga ngo kuko Satubi nawe nyene ngo papa wiwe ngo numukongomani hama mama wiwe nawe n'umutanzania avajya muri Zanzibar rero ngo nawe ntareke kuvuga abandi mbega iyo nkuru mwarayumvise hoho wibaza yuko Satubi yoba adafise amaraso y'abarundi byoba byavuye kukihoho Mukombozi kugira ashobore kuvuga gutyo nimba nawe wibaza yuko Satubi atoba ari umurundi warubizi canke wavyumviye ngaho nyene Mukombozi amaze kuvyandika gira ico ngiye ngaho muri commentaire. Ego cyane reka tubandanye n'amakuru yacu ngo intambara hagati ya Natasha na Meili mu nzira ivyo rero ni biriko birashaka gukwega cyane Nelinati asanzwe avuga yuko ari umupromota ibintu vy'usanga kenshi abicisha ku mastati ya WhatsApp niwe yemeje yuko ngo hariyo page ya Instagram iriko irandika amajambo ashaka gucoza Natasha ngo kandi ngo aremeza yuko wanditse iyo nkuru
nkuru yuko ari muri timu Meili. Rero ngo umuntu wese ashaka kuvuga nabi Natasha ngo wowe ngo ntashobora kumwihanganira, arashobora no kuvuga ati ngo mbega ngo Natasha ngo aremeza ko ari uwo muririmvyikazi mwiza, aremeza yuko ari uwo mwami w'umuziki, nayo abandi ngo baribesha. Aragerageza kuvuga kuvyerekeye taye, umubiri, ngo afise umubiri mwiza, ngo sico kimwe n'abandi. Nubwo atashoboye kudoma ku rutoki, wabona neza yuko ariko aratumbereza kwa Meili. Ivyo rero Meili na wewe ntiyagishoboye kugira ico abivuzeko, mugabo ikibazo tuca tuguma twibaza, mbega uyu Nelinati niwe ashaka gukwega intambara hagati ya Meili na Natasha, kuko urazi yuko babanye neza. Yarigeze guposta indirimbo ya Natasha, na Natasha nyene arashirako commentaire kwa Meili ati jewe ndagukunda birenze. Tubibutse yuko Natasha ntibuzoba bubaye ubwa mbere umuririmvyikazi batumvikanye. Uribuka Ashley Diva yahura mu muziki ubu tutazi aho yagiye, nawe bari babanye nabi, bari bafise ukuntu bafitaniye ibifu itameze neza. Tubibutse yuko Natasha yarekuye indirimbo yiwe Nduwawe inyuma y'amezi 3 yaraheze, yarekuye video yitwa Walete. Mbega kuba Natasha na Meili bo batafise ukutumvikana, ntibibaza yuko yoba ari umuntu ariko arashaka wowe kubijamwo hagati. Turabibutsa yuko Nelinati yigeze kuba batumvikana neza na Natasha, ku buryo kajya nati kitwa ngo Natasha yari yagakuyeko, mugabo ubu urabona yuko ahagaze ku ruhande rwiwe. Aranabwira abantu ati ushaka kurondera Natasha azoba ariko ararondera jewe. Kubgayo majambo ugerageje kumviriza iyo nkuru, wewe umva uwo bivuga mwiki? Aha harakenewe umuhuza canke hariyo ibintu umuntu abashaka abantu bashwane mu gihe bobo batavyumva? Gira ico umbwiye ngaha muri commentaire. Ego tubandanye n'amakuru yacu. Ati Fabulov kwishavu ryinshi ngo hari TV online atazoha ikiganiro. Fabulov muramuzi yuko hari umurapere benshi bama bamushingira intaye yuko yitonda, umudiho akora bidasaba yuko aba ari umuntu yitonda gutyo, mugabo niko ameze. Tunabibutsa yuko igiteramo cyo giteguwe n'abanyarwanda ngaha mu Burundi kuri World Beach, abakunzi ba rap barasavye yuko ashobora kuja mwo kugira nabo nyene ngo biryohe. Urazi ko bari bashize ko Bface kuri affiche ya mbere, mu nyuma twagiye tumubona ko Fabulov turamubona ko kandi kingorongoro. Nubwo rero benshi baryohewe ngo yarabikoze neza muri ico giteramo, kandi uretse yuko yabikoze neza ngo yari anaberewe. Ivyo rero ngo ntibibonwa kumwe na bose, hariho abatabibona kumwe. Fabulov rero acishije ku rubuga rwiwe yanditse amajambo avuga neza yuko agiye kudatanga interview kuri Izake TV ngo bivanye n'amakosa bamukoreye, hamwe boza bakagaruka bakabiheza aho niho azoca abireka nawe nyene. Mugabo kubwubu araretse kuhakorera, kandi arabwiye n'abakunzi biwe ati reka twikorere ivyacu, nimba bobo babona ko ivyacu atakamaro bifise. Mbega ikibazo ca ndakubaza kuri abo bantu babiri, mbega burya harakenewe umuhuza, bigende gute? Fabulov muhanura ko yo kwifata gute? Abo bariko barashwana bobo ubahanura ko bo kwifata gute? Gira ico ngiye ngaha muri commentaire. Ego cyane, reka turangirize ku nkuru yacu ya Mugani Trezoro, imfura ya Mugani Desire ntiyaronse ivyo bashiki biwe baronse. Aho Mugani Trezor ni imfura ya Big Fizzo mu bana benshi. Urazi yuko amakuru ava kubamwegereye yarakwijije imyaka 23. Mugabo rero murazi neza yuko Big Fizzo abakobwa biwe yagiye arabashira kuri
ku mbuga ngurukana bumenyi abifuriza isabukuru ryiza nk'uyu Keza Tiara yaramwifurije isabukuru ryiza mugabo kwa Trezor hoho ntitwashoboye kubibona nkuko yama ariko arabikora rero uribuka neza yuko uyu Trezor asanzwe afise impano yo kuririmba mugabo papa we yamubwiye ati nubwo indirimbo zihari ngaha ico ndagusaba nubanze wige hama mu nyuma uzosubira uzoshobora kuririmba mbega Big Fizzo kudaposta uyu muhungu wiwe byoba byavuye kuki koba ari kudashaka kumwerekana boba ari cuka kibi kiri hagati yabo bimeze gute kubera iki wewe atashoboye kumuposta kandi tuzi yuko ari umwana wiwe kandi amwemera reka je ndagusigire ngaho nyene ucuma commentaire yawe na wewe ubivuze kwiki reka ndagushimire wewe udahengeshanya kudukurikirana ikiganiro ni Weekly News ariko kandi ndanakwifuriza amahoro ndanakwifuriza kubandanya ukurikirana ibiganiro bicanga kuri Indundi TV ciao